Witwa Jean Claude yabajije mu bushikiranganje bw'ujeje kwivuna abansi abasirikare bagiye kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ati mbega uno munsi umutekano bagiye kugarukana wifashe gute bobo bamerewe gute. Ico kibazo abajije ngira yakibajije abarije n'abandi kuko si wowe nyine ashobora kuba acibaza n'abandi barafise ikibazo nk'icyo. Rero nkuko mubizi Uburundi bwararungitse abasirikare muri Kongo, abo nabo bakaba bari ahantu mu mici ibiri, hariho abari muri Kivu y'epfo n'abari muri Kivu ya ruguru. Duhereye muri Kivu y'epfo, Kivu murantunga, Kivu y'epfo, abasoda biwacu bafatanije n'abasirikare ba Kongo barashoboye kugarukana amahoro ku buryo imigwi, kuko muri Kongo hari imigwi igwana myinshi, imigwi imwe yarashize ibigwanisho hasi irishikana, hanyuma iyindi ihungira mu mashamba, kuko Kongo ni nini n'amashamba ni menshi. Rero ubu aho bari hari umutekano, n'abenegihugu barashima cyane intererano y'abasirikare bacu, hanyuma mbere bakifuza ko bo bagoma hafi. Hanyuma muri Kivu ya ruguru naho nyene twararungitse y'inteko. Rero hari ibyagiye bica mu makuru, mugabo ntibyari ibyo, baravuze ngo twaratewe ibiki, mugabo siko byagenze. Mu bisanzwe nta gitero baratugira ko, gusa ikintu kimaze kuba nuko abasoda biwacu bagiye gukizura, hariho abashatse kubarasa, hanyuma dukoresha ubuhinga turabafata. Ibyo byabaye kabiri, byabaye itariki 14 z'ukwa gatatu ahitwa Jerusalem, aho haciye hafatwa abo batera Kongo bashika batatu, harimo n'umukapiteni, kandi uwo mukapiteni yahoze mu ngabo za Kongo havaja muri M23. Abo rero batatu babafatanye inkoho bari bafise, amasasu, amasafuriya batekamwo ibiharage n'ibintu bitandukanye, harimo n'amabombe y'intuze y'ibikoho vya muzinga. Itariki 15 bari mu yindi patrouille, bahavuye bongera kugomba kuturasako, hanyuma abasoda bacu baca n'ubundi bafatamwo 4 n'ibikoresho vyabo. Abo rero bahavuye babashikiriza umukuru atwara ingabo zagiye gufasha muri Kongo, ni umunyakenya, niwe rero azoca abicishije mu kuntu ibintu biteguye, abashikiriza ababwirizwa ko babaza kugira ngo bamenye neza abantu bari bo n'ivyo bakora. Mugabo bamwe bariyemereye ko barabo mu muhari M23 abashika batatu, abandi nabo bavuye biyita abo nukivyo biyise ngo naba local defense, abo muri local defense. Mugabo abenegihugu bo bavuga bati eka abo baranguha nabo nyene ni muri abo nyene. Ivyo rero amatohoza azovyerekana. Rero aho ingabo zacu zose ziri hari umutekano gushika ubu, ngira ico bu munsi mugabo kugeza ubu ibintu bimeze neza. Murakoze.